Movie Company. Ndarichana kuti aona hangaichie murano mazuwe akutani womanitukuna munomweni mitonda muweni kuri kwavo asanone wa mwana ndamuichi unomusi mutenimba ndakuteniwomba nutihuze ngomesi kujei nta muntu momango ndawamesurire bamubyeyi wati twazitana nukuri nani undi mumenya yoba ahora atanga uduhuze wawe umesuri baje kwanza kuri roro aha niyo bari mana kugira byose womanga ronga n'uduhuze ndago uno shumwana rawunda Odinga babyeyi yewe n'umuntu ariko arasaba akazi nta kazi mwoma emuko nta kazi mwoma ko kumesa uduhuza ukuri ntakuri kirahari yego wawe ufashe ibyoma nkatumesura ufuma muduharage nja gutera erega biragoye urabona ko ubuzima bugoye jana uma udujumpu nza kurya natwe muga umwe uduhuze n'abamesuri ibyo wamukoze kandi mabuja murabe nahejeje urumva anye ibi bintu nanyukuye ntibivako nyukuye n'inzara zaheze ziramyoka aho se nanyukuye ariko nasanze bitavako raba nawe izindi ko zitameshe neza izindi zose ziratagase zisa neza reka ndabe yego irabire nawe none ko dutagase dusa neza raba nawe n'iki gisume cyari gicafuye rwose cyatagase raba nawe yashubuka n'ukuntu yasa ariko raba ingene isuku yego none haranye mpita ndaguha ngahe mabuja sindagucira ayo ubonye niyumpa jewe nje gusaba akazi ko kumesa nuko nawe bijana uwo yatora uko yama ndiko ndayatwara nawe uraraba icyomba icyongya n'uno munsi reka ndasabe mutamba ego zobukoze mabuja zobukoze n'ukuri ndagwara bitanu uraje ibyo uza no kugura imana ikumpezagirire mwana imana ikumpera umugisha nzoguha ibyinjira n'ibisohoka ayo ntayo nari nkwiye mugabo ndabona ko ugiriye mwo n'ubuntu urakoze kibondo cyane mwirigwe amahoro ego gende neza ego murakoze
yemwe aho umworo yanikiye ntibwuma n'ubu mukama ibra kuje kare bakwirukanye ku ishuri none ngo bakwirukanye kubera minervare ibra bakwirukanye kubera minervare y'ishuri amahera y'ishuri yo ariko ndagowe mukama ibra icara ngaha ariko ndagowe no kurupima mbega none jewe gamukama jewe n'ubu bukene fise gamukama jewe n'ubu bukene fise mbega mani wanjye none umwana wanjye agira yicara atinze gaye none gamukama niwandondera udufaranga tw'ishuri tw'uyu mwaka kari wewe utanga byose ko n'uduharage njye ari utungaburira kutuntu twose mfise ro watumaye none umwana wanjye aje yicara muhira n'ukuri kubera amafaranga y'ishuri mani ndakwizeye kandi ndizeye kuri Imana nzi ndazi kuzobikora umwana wanjye aziga ibra urashonje reka yakugwa twaduharage twaraye umwanya ntarateka utusiko upfa kuburajya urindire nteko utundi nitwaronka iryo faranga turagura utwumbati dushire kuzirika sibyo nawe wowe rero ingo ajye kugaburira tora ishakoshi yawe tora ndaguha uduharage upfa kurya abantu mbona ntibishaka Iya, ndaje uko amazi unywe ariko gamana none gamana yanje ubu nyene gahoraho wanje urambye no kwipima mana yanje wampaye akana nkuze wampaye akana muzabukuru narabuze umwana Imana nzima uriyumviriye umwana afise imyaka 50 Nanega mwami wanje ubunyane umwana mburi cyo ndamugaburira se yarapfuye kari bavuga kari wese w'abana se w'imfuvyi umugabo w'abapfakazi none si wakwiye kumico nk'uyu mwana none rabo baramwirukanye no kwishura Imana yanje uyu mwana none je ngiye kumubwira ubute ariko naje ndagowe Mana ndagowe arubira byose Mana Wanagira yicara muhira abandi bana batwarira jewe sinigera ngiye kubikika simonigera ngiye kubigenza simonigera ngiye kubikika jewe muri kino gisagara abantu bitwengera yo Mana ngiye kuba amenyo y'abatwenzi yo Mana yumfuga umunyi mamani imubona tokuze cyangwa ngo yige nk'abandi bana reka nizere ko tubikora urabijishe n'ukuri rero mukeka n'imvura weza uracyabukora mukama we erega bifata umwanya munini cyane rero ntatwe mwirije ngaho mutwariye kuri wowe warose utwutamira yemwe nakarose Imana yakampaye ndatamira nukuri joho nawuze niwe gucyonira ubusa nakakana nuko aho ningorane wa muntu we singorane nyinshi nyora nanyakana bayakirukanye ku ishuri amafaranga y'ishuri nanje urazingene mbaye urabizi urabizi ubu niyumvira aho nja gukura utwo dufaranga nabuze none ganyendo ndabona n'agasomo ufise rega yo byofumasha jewe n'imitero ufise nawe ukura agasoma yego bazi jewe kari kubugarego takigenda none narinje ngufashe
umfashe nk'umuvandimwe umfashe nk'umubyeyi urazi ko ataco mfise no kwishoboza nimba bikunda unize kaga telefone kawe murambona ukoresha nimba ufise mutuyinite agomba mpamagare ku ishuri ukuri ryo mugore umuyobozi ndamubaze nkoma masi ndamubwire andekere umwana bariga mbe ndiruka nawe kariwompa na dukeya inzoje kuri iryo shuri sinzi uko bikunda mubishoboye n'ukuri mwobimfasha Wumva mu bisanzwe ntabyo nokwima ariko harimwo amayinite yanjye y'igihumbi ubu yaje ngo yaheze yanjye nka bitanu ni kuri ariko ibyo nari ndagacibwa mu bantu ibyo nabikora ndayifise ngiyi nani kuri kinyari yakoze nani kumufasha kunyura umugisha n'ukuri ko haciyaza n'ibintu nkunda ibi ntabyo nzi era mu nkurure y'ibyo ntacyo reka nabishoboye kanumva ko umuyobozi wiwe ndabyibuka inimero ziwe aba umwana yazinyandikiye umwana yiga kuri iryo shuri nyene yazinyandikiye arazinzanira ko nazisabye sabwe muyobozi nijyana kurondera jewe ndi wa mutamakazi umubyeyi wa Ibrahimu uranzi ndi wa mutamakazi ndi umubyeyi wa Ibrahimu ka gahungu gatoya akabona kitwa Ibrahimu ego mubyeyi cyamwumvise ngo mwagakwiye ku ishuri ngo mwakirukanye nanje urazi nyene mbaye urazi bikene mfise muvyeyi wanje urazi ko ntereka kuri ishuri udufaranga ndadufise agira ndagusaba rero nk'umuvyeyi umfashe nyagorana Imana ukandekere kige indwi imwe gusa niyosabye mu minsi mikeya muri indwi nzokwirukanga nzofuma ndonderaho nza guca imbere mvume ndonderaho bafite turi dutafari ngene nca imbere ni ukuri utwo duhera tw'umwana ngiye kuzana nzoba ukoze muvyeyi wanje ego ukuri kw'Imana nkavyorenza indwi imwe uzaca isura umwirukane ego murakoze cyane murakoze Imana ikumpezagirire ikumpera umugisha n'ukuri urakoze muvyeyi wanje ego ndabyumvise murakoze sawa nuko murirwe amahoro namwe ego murakoze mukama we urazi ibyo nkoreye ni kuri umubyeyi mukuru urazi ibyo ambwiye ngo ndeke kwirirwa ndigora ngo ntiyarabizi yuko na Ibrahimu yamwirukanye ubu arakunda sara ni andeke indwi imwe mugambye ngo niyo ndwi ndayireke rero nyine azoca ndiga iyo minervare y'umwana urumva Imana ikora ibyayo akimana n'igitangaza Imana irakoze aha nari nzi ko nzoza kufyatura amatafari yari yahiga kwa Gaburiyeli yema utwo duhera cyane nje kuronderaho amasuri duhuzu ariko n'ubundi duhuzu neza kutumesura gahunda y'icyo nzanene ubundi wawe akundi n'ibintu nzoza kumesura duhuzu ego mubyeyi Imana ikumbura umugisha urakoze cyane hanyuma sinzi ko n'agasoma na gakeya genda ko nakora ko n'utubabi turi agasoma kumye uza kwigerageza nuko mubyeyi wanjye umubanyi n'uwo muryango mwana we mbega nyene ko mbona umenga wumye kubera izuba udusombe ntatwo agasoma ntako ye muvyeyi eka nukuri cyangwa yandi nyene oya nukuri nawe ndiko ndibesha wapi ntako ariko reka mandeke ndabe ko nyuma y'indwi imwe nogaruka gukama agasoma ariko ubu ntawe urimwo nukuri ntihagirayo namba wapi
urakoze Imana iguhezagire nta kuntu nije niba uriye ndabona atawuriye